Rongeye kandi kubaramutsa mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri Ina TV twongera kandi tubaha kaze mu kiganiro cacu Yesu aracakora tubibutsa yuko kino kiganiro ari kiganiro turonkeramwo inahe nyinshi izo nahe zituma twubakwa mu buryo bwose haba uburyo bw'umubiri n'uburyo bwo mu mpwemu nkaba ndabibutsa yuko muri kumwe kuri mikrofone na Bruce Hatungimana nije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro uyu munsi nkaba ndi kumwe n'abatumire banje baza kutuyagira vyinshi tuza kubabazako mugabo imbere yuko dutangura bivuge kumbere ko bivuga canke dutangura ikiganiro cacu reka tumira mate mu mwanya turaje tubandanye. Nkuko twabibabwiye yuko turi kumwe n'abatumire bacu uyu munsi twatewe iteka gose murababona abavyeyi beza rero ndibaza ko ntobavugira vyinshi ariko reka ndabaha akanya bivuge batubwire utuzina twabo nkumbure mushobora kwibaza ati barakijijwe ntibakijijwe ivyo vyose biri mu bintu bagiye kutubwira nko kwidondora. Kazi mwiriwe. Muramwiriwe neza murakoze cyane je nitwa Sofoni Ngendakuriyo nanje nitwa Lydia Ndayambaje tukaba twubakanye haraciye imyaka 30 hafi nine 34 twubakanye tukaba dufise abana bane abahungu babiri b'imfura na mahasa n'abakobwa babiri bakurikirana turafise umukazana umwe turafise abuzukuru batatu n'umukwe wundi umwe kandi jewe ndi umuvuga butumwa kuva kera hanyuma mugabo mu vy'akazi ka misi yose ndi umukukuruke turabakeje murakoze cyane kumbure nawe yego nkuko nababwiye nanje nitwa Lydia Ndayambaje sinsubiramo byinshi avuze ko twubakanye turi hafi gukwiza imyaka 34 kandi twabonanye twahuye dukunda Imana twese tukiri bato. Amen. Hanyuma nkaba je mu bikorwa byo mwishingiro ndumuririmbyi. Wow. Kandi hari n'ikindi gikorwa Imana yampaye kirekeye cingo nkunda gutanga ibiganiro vyerekeye umukenyezi mu rugo kuri radio ivyizigiro. Hanyuma mu kazi ka misi yose ndakora ku bitaro nk'umukesiyere. Okay. Yego murakoze cyane. Murumvise neza ko uyu munsi twatewe iteka kuba turi kumwe n'abavyeyi bakunda Imana, abavyeyi bakozi b'Imana ndetse no mu bafise n'ivyo basanzwe bakora bamwe mu mirimo ya misi yose. Kuri mwege muko muradukurikirana ndizera neza ko mwakurikiye inahe twigeze kugirana n'umusore yitwa Yabesi, inahe iri kwirafasha benshi, inahe iri kwirubaka imitima ya benshi mukaba nkumbure mwari mufise ibibazo mu mitima yanyu none Yabesi abo bavyeyi bamutoye abo bavyeyi baje kumwiyumvira ni bande inyishu ni abo bavyeyi bamutoye naba turi kumwe abatumire bacu abakozi b'Imana abantu Imana ikunda gose tutatevye twaga tubabaze kaduhere ku mupapa twaga tubabaze kano kabazo Yabesi twashaka tumenye yaratubwiye yuko ndibuka ko mu nahi yatubwiye yarigeze kutubwira yuko bari abagenzi n'abana banyu kuri eglise mwasengerako rero twagira tubabaze kuko Yabesi ndibuka yuko mu nahi yiwe yatubwiye yuko aribuka neza mumubwira yuko mufise chantier muriko murubaka yanditse amakete
abasaba azoza ararara muri shanti mugabo ayandika inshuro zitatu ataronka inyishu bivanye nkumbure n'amabanga mwari mufise ico gihe yararemereye bitari vyoroshe ko mu mwishura sur place twaga tubabaze mbega igihe mwahosovra ayo maletre umuntu ariko arabasaba kuryama muri chantier muri ko murubaka ni giki caje mu mutima wanyu ni giki mwiyumvisemwo cambere catumye mugirira neza ya bese murakoze cyane ni by'ukuri hari mu mwaka wa 2010 aho twakira ya bese Michel Ndayikengurukiye kandi ya bese twamumenye kubera abana bacu abo bana hariho umwe babatirijwe rimwe mu ishengero rya Pantecote kundahangwa hanyuma rero mbonye sinarinda muzi rwose mugabo abantu baramuzi rwose mugabo nkibaza uyo mwana ariko ararondera kurara mu chantier n'imibu yariho iyo chantier yari ngaha aha twicaye ubu mu kuganira mugabo hari imibu myinshi cyane gose nkibaza nti oya si vyiza yo havayi apfirayo agapfishwa na malaria hanyuma rero niko kuganira n'abana baramumbwira bikwiye hanyuma hariho umwana wanje umwe twagira turungike muri Amerika kuja kwiga hanyuma rero abana tuvuganye ndababaza muremera yuko uyu muhungu tumuzana agasubira mu kibanza carimwo uyo agiye kwiga abana bose baravuga ati ego cyane ndabatuma nti muramubwira azoze hanyuma tuvugane hanyuma baca baramubwira bamubwiye araza hanyuma ntivyabaye birebire hariho ivyo twaganiriye vyingene ashobora kuza hano kandi ikintu nyamukuru yatubwiye ati aho naciye hose bamfasha uku baratubwira kahise kiwe hanyuma turumva biduteye akagongwe twebwe nasanze duhuje jewe n'umufasha wanje tugira impuhwe cyane z'umuntu amerewe nabi ntitwumva twonezerwa kubona umuntu afise amagorwa kandi hari ico twomufasha hanyuma rero duca turamwemerera yaratubwiye ati kuva mbaho sindaronka abo nshobora kubwira papa mama ati kandi narigeze kubibwira umuntu arambuma mate aramerera nabi ati ubona nsa n'uwo banyoko wawe turumva tubabaye cyane gose kuko ico ni gikomere gikomeye cyane twebwe rero duca turamwakira duhera ngaho hanyuma ico jewe narondeye kuko ico gihe nari nsanzwe je mu vyo nize cyane bikomeye nibijanye n'ivy'indero ivy'indero imyifato y'abantu education hanyuma muri ivyo harimo na psychology bikamfasha muri counseling no kubona ingene nshobora gufasha umuntu ari mu bibazo yahuye navyo akaba traumatize akahahamuka ivyo byose byaramfashije kuganira nawe kuko mwari sanzwe mwaravyigiye yego umwana yabaye mwibarabara ntaba ari umwana nk'abandi bose aba ari umuntu nk'abandi bose ngo afise ibibazo bitari bimwe hanyuma rero ikintu ca mbere namubajije ubona twogufasha iki kukiri muto ariko yari yararenganye imyaka yo kuba mu mashuri mato yangana nabo bagira baheze amashuri yisumbuye ariko atigeze atangura umwaka wa mbere utwo yoba yarize atwiza ukundi kuko yazavuga icyongereza kandi yarazi kunyonga umuduga kuko yari afite nk'imyaka 18 ico gihe
ndamubaza acambwira ngo jewe wonsabira akazi k'ubushoferi ndabwira ntoya akazi k'ubushoferi naco ko kumarira none wo kurondera aho wiga wovyemera ngo jewe vyoshoboka nganuku noba ngitangura uwa mbere bigashoboka nogerageza nti none wo kwihangana ukambara ikaki muri bajya abana bato bato ngo jewe ndaharonse novyemera ico narakimushimiye cyane gose hanyuma rero ndabibaza umuyobozi w'iryo shuri hajya mu Kibenga hanyuma aragira ati turamaze kwakira abana bakuze bameze gutyo ati uramuzana turabe emwe acatangurira mu mwaka wa 3 ko yazi gusoma no kwandika amaze amayinga 2 arunguruzwa aja mu wa 4 mbona birandyohe harataje abambwira bati ntaje muri recreation nk'abandi bana muramureke kuko bajya abana ntibangana mumureke baca baramureka kandi aheraho yiga neza ibindi ndabibandanya ariko kumbure madame arafise ico yonyunganira. Okay. Kuba ariko baradukurikirana ndizera neza kuba amaze gukurikirana inaya ya besi ubu yandizera yuko tuko turaronka umuco yuko vyinshi mu vyo ya besi yavuze canke vyinshi mu vyo ya besi yadushingiye inahe arivyo bivanye n'ivyo tuko turaronka ku bavyeyi bamwakiriye ico gihe kandi ni vyiza biranafasha iyo wumvirije ikintu kivuzwe n'abantu babicaye batatu ico kintu burya kiba ari ukuri kandi no kucemera reka dutandukire ku muvyeyi wacu naho buriya hari umuntu twamye tuvugana ryari ahangira ati burya abantu mu muryango ego hariyo papa na mama ahangira ati mugabo mu muryango burya abantu bamenya abana babo cane n'abamama ndabonga nti yego birashoboka kuko baba bari proche yabo gose kuko burya umuvyeyi amenya vyinshi ku mwana wiwe kuko aba ari umuvyeyi bien sûr twega tubabaze mbega igihe abana banyu baje kubabwira ati ari umwana yitwa kunukunuku yatugiye ivyiwe twashaka ko tubana mbega nta complexe mwigeze mugira nimwigeze mwumva yuko umengo abo bana banyu bagize nabi kuvugana n'uwo mwana afise inkuru nk'izo oya murakoze jewe igihe namubona yarasanzwe ari umugenzi w'abana banje hanyuma hari igihe baraza muhera abana bakambwira ngo hari umwana yitwa Yabesi ngo afise ibibazo hanyuma igihe kimwe ndabona aciye muhira hanyuma umuntu ndagerageza kugira ngo ndamuhe icyo afungura kuko hari ibyo atafungura hanyuma akazara nkamubona rimwe kabiri ariko nkumva abana bama bambwira ngo ujya mwana Yabesi afise ibibazo hanyuma igihe kimwe rero niho umutware wanje yambwira yuko yamusabye ko yoza kuba muri chantier ndamubwira nti muri chantier yo haba gute ko habayo umunyezamu nta buzima buriyo hanyuma niho naca namubwira nti umuhungu wacu mukuru yaramaze kugenda muri Amerika yego nahubwo ko Samu yagiye ntereka tuzovugane n'abana ahubwo turabingene twomwakira ngo yavuze agasubira mu kibanza cy'uwo bukuru yari amaze kugenda hanyuma niho twagira conseil ya famille turavugana n'uri hanze n'abari ino harisigaye 3 baravyemera bati turamwakira uko niko byagenze ego sabana basavye ngo tumwakire uyu Yabesi yabwiye umutware hanyuma umutware nawe turabivugana duca turugira akanama n'abana niko twashoboye kumwakira kandi igihe twamwakira twaragenda ku kazi agasigara muhira ubona nyene atacakora afise niho rero twamupropoza ishuri ariko we yashaka
akazi k'ubushoferi tugira imana aratwemerera kuko ntiyatanda ngira nta byizigiro yafise ko ashobora kuja mu ishuri kuko byaramutangajije ndibuka wico kintu camutangajije yuko ngo jewe birakunda ko nshobora kuja mu ishuri kome ico gihe hariho bashobora guha amashuri n'abana bakuze batanutse bakwiye kuja mu ishuri niho twasaba umudirectrice tw'abana aratwemerera ikibazo rero niyo abamaze kutwemerera ikibazo niyo giye kurondera uniforme hajya mu isoko ntitwaronka uniforme zimukwiye warashobora kuronka amashati mugabo amabutura ntiyamukwira ni mato ariko twaragerageje haraboneka uniforme ego okay mbega tukiri ngaho nyene nashika ndabibarize akabazo mumaze kumwakira nibiki mwabonye kuri ya besi mutari musanzwe muzi nkumbure kubana banyu kuko murumva yuko bivanye n'ingene ubuzima bwe yaracamwo bwo kuba mwibarabara bwo kubana n'abantu batandukanye bamufata ukundi kuntu atari yiteze igihe mu mwakira muhira ibintu byabatangajije kuri ya besi nkumbure mwana avuga ati sha ngabizo tugora ko tumuhindura nibiki icambere narabonye yaratinya kuja ku meza hamwe n'abandi ico narakibonye ko yashaka kuguma inyuma kwikumira atinya kuja ku meza hamwe n'abandi ariko buhoro buhoro byagiye birahera yego mbega none byo byaragenze gute kugira ngo bihere ni mwege mwafashe umwanya mumwereka yuko atari byiza cyane twe dufise umugenzo naho abari umwana mutoya tumushira ku meza twarasangira twese abana niyo mugenzo twebwe nabo mwana bakiri mutoya akurira ku meza kuko ajya ku meza niho ushobora no gufasha umwana ukamukosora mu buryo ubu bimwe bita les bonnes manières ego okay hama reka tugaruke kuri papa none reka tubabaze papa igihe mu moto ya besi turumva yuko mama wewe ikintu camutangaje gose yaranafise n'ubwoba ubwo kitazomuvamwo vuba ari ikintu cyo gusangirira hamwe n'abandi kwikumira mugabo nka mwebwe nk'abantu mwari mwaravuganye na besi nkumbure nkuko mama yabitubwiye ko ya besi yarigeze kwanza kubavugisha kugira ngo murinde mufata iyo decision yo kumufasha mukimushikana muhira nka mwebwe nk'abavyeyi nibiki mwagiye muraraba nkumbure ngo ushaka no kuvuga ati ibi ndabibona kuri umwana ati nubwo twamuhaye inda sinzo bisuporta canke ibi nzobikosora ivyo bintu nibiki byagiye guhera gute bigenze gute murakoze cyane jewe nkuko nababwiye yuko mu bintu nashoboye kwiga nkabijamwo gose nizo kumenya imyifato y'abantu namenya sinzi ngene no kivuga mu kirundi mugabo yari rééducation kwigisha ukundi kumurera ukundi gusha kuko bafise ivyo yagendeyemwo kandi ugasanga ntibimufasha kwinjira neza mu muryango no kwifata nk'abandi bana kandi no kwiyemera ko ari umwana mwiza nk'abandi bana no kumenya yuko ashobora kuva mu kintu cyiza gikomeye nk'abandi bana kuko muri we yumva ari umuntu yamerewe nabi agira ati Jesse ndi nk'abandi Imana ntiyamfashe neza nk'abandi yumva ari umuntu wo hasi ari umuntu atanumwe yomwubahiriza atanumwe yomuha agaciro ariko twagomba yuko jewe nari nzi ko byose bishobora guhinduka agaciro akakongera kakiyumvamwo kumva ko ari cyo kimwe ntagire umutima uhagaze ngo simeze nk'abandi ico bita mu gifaransa complexe agira complexe d'infériorité ico narumva ko ni kibazo mugabo gishobora kuvamo hanyuma rero
hari ivyagiye biragenda bukebuka kuko Bivanye urumva, n'igihe. bivanye n'igihe bikavana n'ingene tuvugana nawe kuko mu byo twavugana hari aho wasanga bimatinya kubivuga ibindi ntiyishure nguko yategeza kwishura ugasanga afise uruhagarara ingene avuga ingene yishura ingene yifata ivyo byose jewe rero ngabibona nibisanzwe umwana ameze atyo ategeza kwerekana ibimenyetso bimeze gutyo mugabo wewe uri umurezi uteza kuvyihanganira kandi uri umurezi azi ijambo ry'Imana ukamenya uko Imana ibona umuntu ntawe gutabwa ariho mu bantu Imana yaremye bose n'abagaciro abakuze imbere yiwe batoza kumufasha kwinjira muri ako gaciro kandi byaragenze neza mugabo uburezi turacabubandanya kuko urazi naho umuntu kumuvyeyi umwana ntakura amuguma bijanye n'urugero abagezeko aguma abana nawe. Okay. Mbega none tukiri ngaho nyene tukagira tubibarize ni mushowe kuraba muri kahise no kuri no mwanya turiko nibiki vyahindutse kuri ya besi nibiki vyongeye kuri ya besi mbega tunabumvirije turumva yuko mwize ibintu vya psychologie byo kuyaga n'abantu mubumviriza kugira ngo mumenye ingene mubafasha mbega vyaraboroheye gose ko bigenda uko mwabishaka ko bigenda canke vyarabafasha umwanya okay nimwe twishura ico muco mutubwira niba impinduka yabaye kuri ya base kuva muri iyo myaka kugeza ubu ibimaze guhinduka nibiki nivyahe ya base asigameze gute. Murakoze vyinshi vyarahindutse kandi novuga ko ku ngero zigenda ziratandukana kuko umuntu agizwe n'ibintu vyinshi bitandukanye ingene avuga ingene yiyumva ingene yiyemera ingene yumva ko afise agaciro hagati mu bandi vyagiye biduga kandi ivyo navyo biragoye kuvuga ngo niki n'ubuzima bw'umuntu bwose kuko umuntu numwe mugabo afise ibintu vyinshi bimuranga biranga ubuzima bwiwe hanyuma rero haba mu kuvuga haba mu kwishura haba mu myifato ari kumwe n'abandi bana hano mu nzu haba no mu gufungura haba no mu gusangira ijambo ry'Imana ibintu vyagiye birahinduka araba umwana ariyumva ko nawe ashobora kuvuga ijambo abandi bakamwumviriza ariyumva yuko ashobora gukora ikintu hakagira umubwira ati wakoze neza akumva aranezerewe kuva yinjiye aha mu nzu nta rushi twamukubise mugabo ahandi aho yabaye yaraturubikwa baramukubita hari n'uwamuturiye arafise inkovu mugabo kuva ashitse hano ico twakora twarashobora kumukankamira nk'uko tukankamira abandi bana kandi uri umurezi nuko niko bigenda nta rugabure twashiramwo hagati yaryama aho abandi baryama nimba mbaryamye ku gitanda aramuhungu ayo yasigaye bararyamana hanyuma mu gusangira basangira twebwe ngaha n'umukozi arya ivyo turiye kandi nibaze ko ivyo yari vyo vyatumye nkumburera cane yiyakira cane gose yoba umuntu nk'abandi canke ngo turabitse agashokora kabonetse ngo nakabo twavyaye mu maraso bonyene oya twashiraho bagasangira bose byatumye rero ya besi hari ikintu kigisha gikoreka mu bugingo bwiwe arumva ko ari accepte mu muryango arumva ko Imana imwemera tugapartaja turi mu masengesho y'umuryango agasoma Bibiliya akazana ijambo nk'uko abandi bazana ijambo akasenga nk'uko abandi basenga arumva ko ari integre yinjiye
mu muryango kandi afise agaciro nk'abandi bana bose. Okay. Munywanyi turabibutsa neza yuko ikiganiro ni Yesu aracakora kuri Inahe TV tukumukamo murakurikirana igishinga nahe c'abavyeyi bashoboye kurera umwana canke umusore kuno mwanya n'umusore yitwa Yabesi benshi mwakurikiranye Inahe yiwe kandi mukibandanya muyikurikirana. Reka dutandukire ku muvyeyi wacu tumubaze akabazo dusa nkariko bararangiza muvyeyi wacu twashaka tubabaze ahanini turazi yuko sinzi umuntu twigeze kuvugana kuko je ndakunda kuvugana n'abantu gose arambwira ati burya abapapa mu muryango ntibagira ikibazo ntibagira ibibazo nk'uko abamama donc ntibakavya nk'abamama ariko mwebwe bivanye n'ingene twumvise mwamwakiriye atankomanzi atangorane ni kuri turumva ko ari ibintu n'undi mutima mufise kandi umutima w'Imana. Twashaka rero mutange impanuro kuri abo bavyeyi bumva yuko badashobora kurera abana bo mwibarabara cyangwa badashobora kurera abana baje babiturako bababwira ko bafise ikibazo kandi vy'ukuri neza babishoboye atari n'uburyo bubutse babishoboye mugabo ariko akundi ko kuvuga ati twege ntubishobora singeza abana banje n'abana banje sishobora kuvanga abana cyangwa mukavuga ati abavyeyi bakavuga ati kubera ko tugufashije udasa nk'abana bacu uzoturyama hariya nivyo tuzofungura ntabwo tuzofungura ico twakoze twaragikoze ariko hari ayandi malimite ni igiki rero mwotanga nk'impanuro ku bavyeyi bameze gutyo oya uramutse wakira umwana ntiwogaburira abi wawe abundi nawe ngo umukumire oyaye ubagaburira bose kandi agishika yajyamana n'umwe mu bahungu yari yasigaye yego hanyuma mugabo ukabandanya nyine ukosora kurera ntivyoroshe kuko nabo abo wakuye mu nda barakugora rero hari igihe abana badatahura iciza uri kurakora ariko haraheze igihe bakakimenya mu nyuma ego rero nk'uko nabi wanje uyarabizi n'abandi nabo nyene barabizi je narakarira abana ababi wanje kandi noyo kugira ngo azavemo ikintu none mbwira abana abo bahungu bacu ntishaka yuko mwige canke mumenyere gukora udukogwa kugira ngo niyo mwashika imbere muze mushobore kumenya kwitunga nawe nyene narabimubwira yego nkabimubwira nkagenda nkaraba nkagenda mu cumba nkaraba ko ibintu babishira en ordre kandi nkabahimiriza gukora je n'ukuri ico kintu nakoze nkuko nabo nyene nabo abo navanye mu nda nabikora kandi rero iyo bamaze gukura baravuga ngo mama warakoze amaze kubona ubuzima mbwa hari igihe ubwira umwana akabona yuko umenga ni nko kumukarira mugabo amaze gushika mu buzima nyene tanguye kubibamwo araraba ati bwa bundi cyayibuka ico bamubwiye yego rero nuhanura n'abandi bavyeyi kugira ngo ntibarekere kurera ntivyoroshe ariko hamwe n'Imana iragufasha birashoboka. Okay, murakoze cyane ndizera ko abavyeyi bariko barakurikirana kino kiganiro bariko barafashwa gose ikiganiro ni cakindi nyene namwe papa impanuro mwotanga kuri abo bavyeyi boba badashaka gufasha kandi babishoboye canke bafise abo bafasha mugabo batabafasha kumwe nk'abana bivyariye impanuro ni yahe kuri abo bavyeyi. Murakoze cyane icambere nagomba kuvuga yuko igikorwa nk'abenico ni igikorwa c'iteka cyane cyane ku bantu b'Imana hariho abantu washaka ivyo gusenga batabishimitsemo mugabo kubera ubuntu ukumva ko bafashije umwana ataco mwiteze ko kindi ariko kubera ubuntu bwabo
ariko ngo nagomba kubwira cyane cyane abitwa ko ari abana b'Imana, ingo z'abana b'Imana, abagabo abagore bafise ingo zabo, ico no babwira tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo rya mbere rikomeye, kuko Yesu yavuze ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Abo n'abantu bitwa abigishwa ba Yesu Kristo. Mugabo Imana izobwira iti mvaho sinigeze mbamenya, kuko batakoze ivyo Imana igomba. Iryo ni ijambo rihambaye cyane. Hari aho umengo gutanga imperezwa nyinshi mu rusengero nibyo bizikimaze, kubaka urusengero, gufasha pasitori, kugira ibi n'ibi bigaragara biboneka bati naka niwe adutunze mu rusengero. Oya, mugabo urya muntu abandi basuzugura, urya muntu abandi bafashe nabi, seruka nka Yesu, ube nk'umusamariya w'imbabazi, hanyuma utaziga ngo ejo hari umuntu azoza kugushimira. Twebwe Yabesi nta muryango wiwe tuzi, nta nico dupfana, kandi naramutumye jewe nk'umukuru w'umuryango ndonderera umuntu n'umwe yoba yemera yuko umuryango wiwe ntawaranzanira. Tumaranye imyaka 10 hafi, mugabo twaramubwiye ati Yabesi tuzokurera, tuzogukorera ibishoboka byose kugeza tugwahaye urugo, hanyuma uronka umuryango wawe waguke, Imana izoguhezagira. Icyo rero kirazira ko umuntu w'Imana asuzugura umuntu. Niyo mpanuro ikomeye gose, ngo amushibuze akaguru, uzobushibuye Yesu. Niko bimeze. Kirazira ko umuntu w'Imana agira ngo hico, kuko abana bo mwibarabara ntibabereye ijisho, nta n'uwifuza kubatunga. Mugabo ku muntu w'Imana ni sacrifice, no kwitanga. Kandi uko kwitanga iyo weretse umwana nayo bari uwo wabonye yuko yabaye ruhebwa. Bibiliya iyo tuyivuga tuvuga ubutumwa ngo naruhebwa yokizwa, naruhebwa yokizwa. N'umwana umengo ni ruhebwa yoba umuntu. Nico nagomba kubwira abavyeyi hirya no hino, ntihagire uwo bacira urubanza. Hariho umukozi w'Imana yavuze ngo ntimushireho akadomo umuntu akiriho. None rero nagomba ndangize mvuga ndi nagomba kubwira n'umuntu ari muri condition nk'izo za Yabesi, si umuvyeyi, n'umwana yohava yumva iki gishinga naye ndamuremesheje, amenye ko akiri muzima haracariho ivyizigiro, arashobora kuba umuntu. Yabesi twiteze ko ari nka diplome ya humanité, kandi aciye ubwenge. Palier ya mbere yayimenya avec plus de 80%, ari uwa mbere muri mekanikoto, kandi arabikunda. Ubu tugomba agire palier ya kabiri, hanyuma agire exeta, arangize neza, kandi na kaminuza azoyiga, kuza tumuhaye urugo nawe. Imana ihabwa icubahiro. Kandi nibaze ko muzodutumira tuza guhimbaza iyo sabukuru cyane gose, cyane gose. Ego rero azo ari umunsi mukuru ukomeye gose. Tukaba rero tufashe kano kanya tubashimira ku kanya kanyu mwaduhaye. Mumbure mwari kuba mwagiye mu bindi, mugabo mwatwemereye ko twicara tuvugane byinshi, kandi tuvuganye akanya katari gato. Murakoze cyane namwe. Namwe mama turabashimiye. Murakoze cyane. Ego murakoze. Namwe mwese muko muradukurikirana kuri YouTube channel yacu Inahe TV. Ndabibutsa yuko ikiganiro yari Yesu aracakora. Nibaza neza yuko abavyeyi bose muko muradukurikirana mwashoye gufashwa n'impanuro z'abavyeyi bagenzi banyu, kandi mukamwafashijwe muri byinshi, ndetse sinabavyeyi gusa, abantu bose ko badukurikirana turizera neza ko mwafashijwe. Kugira rero muzokwame muronka Inahe zacu zica kuri YouTube channel yacu Inahe TV, tukwamagare kugira subscribe kuri YouTube channel yacu, hama ushiremo commentaire yawe, ico
ico mwiyumvira ko twokora kugira ngo ubutumwa bwiza butere buja imbere, ivyo biradufasha cane. Tukaba kandi rero tubikebanuye tubifuriza umugisha mu vyanyu no mu banyu, tukaba tuzosubira mu kindi kiganiro.